hanyuma ikindi kintu ibeke isa nkaho cyagarutse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rwose nuko uwitwa Vinicius Junior ngira ngo abantu bagiye bikurikirana hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo kungana y'Uburayi nuko ikijyanye no kumwongerera amasezerano hagati n'ikipe ya Real Madrid rwose bisa nkaho hajemo kidobya ubundi uyu muvandimwe afite amasezerano azamugeza muri 2027 ariko we mu gushaka kongera amasezerano ariho aranabasaba kumwongera amafaranga bamuhemba. Real Madrid rero ntibikozwa rwose uyu muvandimwe ngo ashobora no gushyirwa ku isoko akayisohokamo. Bisa naho byagoranye kuri Vini kugira ngo yongere amasezerano. Ubundi batekerezaga ko iyi sezo izatangira mu kwezi kwa 8 igomba gutangira wenda yamaze kongera amasezerano kugira ngo wenda n'umutoza Zabi Alonso abamufite muri projet ze zigiye kirekire, ariko akomeje kugendamo gake cyane cyane ku kijyanye n'amafaranga agomba guhabwa. Nabonye Real Madrid kugira ngo izamure umubare w'amafaranga igomba kumuhana izajya imuhemba irashaka kubanza kurekura bamwe mu bakinnyi ifite muri squad kugira ngo wenda banatanga umwanya banagabanye iyo payroll, cyane cyane nk'abakinnyi batagikina David Alaba, Mendy na Rodrygo byagaragaye ko umutoza atagomba kumukoresha. Nka Mendy we na Rodrygo bafite isoko kuko hari amakipe menshi ari kubifuza, ariko nka David Alaba we nta kipe nimwe mwifuza, kandi nawe arashaka kuhaguma nk'ibintu bya Ter Stegen rwose. Ku munsi yo ku gatandatu nibwo ari muri office y'ikipe ya Real Madrid baganira uburyo gusesa amasezerano, avuga ko wifuza kuhaguma, ariko wari bugasanga ku bakinnyi bazanywe ku mwanya n'ubundi ari gukinaho n'abakinnyi benshi kumutunga muri squad ntacyo byaba bikimaze. Ubwo rero barashaka gukora icyo kintu cyo kubanza kurekura abo bakinnyi kugira ngo bakure muri squad ubundi bari uburyo bongera amasezerano Vini igihe cyose. Rodrygo ashobora kuba sacrifice muri equipe ya Madrid, atanuko ngo yabuze ibiharuro bimuvugira guma kumva ngo kuguma muri Madrid, ariko ari sacrifice yande yino project ya Zabi Alonso, kuko uraraba eske bagomba kumusubiriza nde sumukina ari hejuru rwo gwiwe. Ikibazo nagize kwa Tottenham hoho ni bimwe nyene umukobwa ari ku isoko areshwa n'uwari we wese, ariko Tottenham nibaza ko nayo ubwayo kuko namba wingi mufise ba Odobere na baruha kuzanamwo uyu musore w'umunyagana nibyo Kudusi iyi windi winga bafisemwo ayo mengi ntiyasohotse Hengi Misen ntarashoka, ariko kaheze biri kuvuga ko ashaka kuzoka muri equipe ya Tottenham Hotspur, naho yosohoka harimo ba Odobere harimo bande yande, kandi ni bimwe nyene ama equipe yo mu Bwongereza ikintu asumbira yandi ma equipe yo burya afise amafaranga yo kugura uyu ntugire ngo boyabura, ariko kumutunga no kumusatisfeza. Iyi ni Tottenham itwaye igikombe uyu mwaka ngira inyuma y'imyaka hafi 20, kandi erega ari kindi naco no munsi ntiwaze ngo Rodrygo aje kwa Tottenham Hotspur agiye kurondera amafaranga ntayo, agiye kunda amafaranga aje bayigira mu makanzu, agiye kurondera amafaranga yoja mu makanzu, ariko akeneye cyane turetse no makanzu harimo competition. Ugira ngo Paris Saint-Germain niyo moye amafaranga, ni equipe nvango ni equipe yamwivuje cyane na karorero gasanzwe. Eske Paris Saint-Germain niyo jamo sibyo? None uyu musore ntashaka kubura yaje gusa hari kosa Real Madrid yakoze peut-être cyo kimwe na Manchester niyo nabonye yakoze ayarengeye. Uri kuradandaza ikintu ukiexpose nkaho umenga ntaco kimaze, uravyumva n'ukirondera agenda mu bigura intege. Real Madrid imaze kwerekana position kitagikeneye uyu mutipe Rodrygo. Urasaba 90 nkaho umenga ni kilo cy'ibiharagute usaba, nabandi baca bavuga ati ntaco nawe twabonye ibaze. Erega Real Madrid Jim Hamvu ni ibaza dandaje Florian Wirtz miliyoni 150, Rodrygo kamushakamo 90. Buye ibintu byo kugura ibintu vyigura nigurisha nangahe Bujumbura ni telefone. Iyi telefone yashaka kubifise valere y'ibihumbi 800, ariko nkagira ikibazo nkayidandaza turuwasa canke kateresa cyo kimwe nuko woza kuyindondera ko wayishimye, uravyumva bro, nkakubwira tutampaye miliyoni 2 nayo ngo kudandaza kugura no kugurisha bivana na position y'ugurisha ikibazo arimo uko kingana. Real Madrid kubera ko je biragaragara ko kwa Real Madrid impamvu nyamukuru yo kugurisha uwo mugabo projet ishobora kubiri musi ndavyanse, ariko nta projet natwe tubonesha amaso iri muri Master Tuono wo kwizera Master Tuono wobura muri Rodrygo, ahubwo je ndayibona nkuko Master Tuono yaje ku miliyoni 45
uyubuka baba bamuguze 45 ndavyibuka nabo bamuguze menga 45 n'amata 40 kuca umudandaza inyuma y'imyaka ntibaziye rimwe na Vinicius ni presque aho na yafi ni presque ako ndavyibuka ko iyo transfer zabereye rimwe zaba bapeti bo muri Brazil bavyumva inyuma y'imyaka 6 ukabugiye kumugurisha miliyoni 90 financier mu equipe bayungutse sibyo hanyuma kavuga ngo reka rero noneho ngwane no kugira nese ko nabonye hari ibihuha vyuko na Vinicius ashaka kurekugwa ubu bararekura zama baba zayo zose Real Madrid irakinisha ba defenseur gusa erega ugiye kuraba bose bariko baravuga gusoka muri Madrid yaba Vinicius umukinyi waho baramufise Kylian Mbappé asura ku ruhande rwiwe urizera Gonzalo Garcia urizera Gonzalo Garcia Gonzalo ndamwizeye avec l'experience yihe Gonzalo niwe bacha baterekayo kurundi ruhande Franco rundi ruhande kipira biyindwe oya ariko Real Madrid iramutse abonye amafaranga ku munsi w'ejo twamye tubigaruka kuravyibuka ko hari vyiriwe biravuga Real irakenye baramutse basohoye Vinicius Junior rigara abantu mu buzima Florentino Perez arabwira Man City ati mushaka ngahe kuri harande mushaka apana ngo dufisaya mwifuza ngahe kuri harande Perez ndi kubona rero Perez ndi kubona nta mutima mfise yo gutanga miliyoni zirenga ijana ku mukinyi umva ndakubwiye nese harande aragugujana gusa arabwiye ati sinababwiye ngo munci ifuze mwifuza ngahe reka dufate ijana aramutse asuye Vinicius na Rodrygo ekipe yose ifise umwataka yifuza hagiye bigatoye sinibaza ko Madrid bofata risk yo gusohora abasore icarimwe oya babiri bo biragoye nimba babona ko Vinicius ari inzira nziza yo kumusohora baragumana Rodrygo mugani baramuka basohoye Rodrygo sinimvira ko indi gahunda yo gupusa Vinicius Junior iza kubibandanya gusa umugani wa Mbuyamba hariho ibintu no munsi hariho pressure Jabian nero twanavuga la pass hariho pressure no munsi Jabian kwereki Afrika atagize muri Barcelona ngo apape nkuko hari ikibazo je mbona kiri kwa Real Madrid Perez Aimeni Xabi ashaka kuba aravuga ati ayasa amahirwe ngiriwe yo kuba ku burongozi bwo kumenyereza ekipe ya Real Madrid hanyuma yaranahaciye Perez aramuzi umukinyi yarahaciye nk'umukinyi Perez aramuzi Perez bugari mu banyagitugu Perez ari mu bantu boya umustar kwa Real Madrid ni Perez abantu babaguye kubimenya niyo mpamvu ubona bashwanye n'umukinyi n'akantu na gatoya waragusakirifye ukagenda niyo wobande na Cristiano ushaka uri gutanga amashini Ronaldo batahurije ko Cristiano genda kandi mu imyaka 20 heze nibaza ko nta mukinyi mwiza Madrid nka Cristiano Ronaldo urabyumva so Xabi rero ashobora kuba yaraje aravuga ngo jewe ivyo boss ari bumbwire byose ndi buvyemere ushobora kuvyemera nivyo vyabaye no kuri Zidane nivyo vyabaye nivyo Zidane reka Zidane nivyo yansi sinibaza ko Perez yari ko rapusa Xabi zo gusora Rodrygo inde Perez nibaza ko na Alonso atari warashaka gusohoka Alonso si wari karashaka gusohora no mupeti bien sûr oya uyu mupeti nese bitanguye yisezo gute ntabwo bitanguye yisezo uyu mupeti haheze imyaka 2 buri gwihe abari ku isoko ngo ari avugangwa mu basohoka kwa Real Madrid erego no musi gituma ndiko ndakubwira bitandukanye no musi uvuga ngo si Xabi Alonso mugabo umenye ko Perez no musi afise abakinyi babiri bari ku isoko kuko isoko imiryango y'isoko rya Vini yuguruwe kandi uko Vini yo kwiyumviwa gusohoka muri Real Madrid vyoba ari nguvu n'uruhare rw'ubuyobozi gusumba ugwa Rodrygo kuko bwo buravuga ngo kuba wansi kongeza amasezerano no kwemera icyo tugupropose dusohokere rero namba yashyizwe ku isoko Vinicius uyu mupeta araguma muhira ibinda bivugiye hano mu kiganiro araza kwagumya muri kubera ikigo araza kwagumya muri Madrid kwera izihe nguvu rero inguvu z'uburongozi nyene bwa Madrid buvuga ngo Rodrygo niyo sohoka kubera ko dusoye Vini nibo takazarimo abastar babiri nukuba kuno muzi abo bakinyi nibo batakariza enda ubwira ninde hagati ya Perez n'uburongozi bwa Perez na Xabi Alonso ninde yabwiye Rodrygo ngo banza nguje kwicara usuduza gwego si Xabi Alonso n'urwego rero ubonana Franco Masantuono atarinjya no mu project za Madrid afise gusumba rwa Rodrygo nanumva ko reka nakubwira ikintu gihari ubu Xabi Alonso yohagara imbere ya Perez ati no
no ntasohoka Rodrigo araguma hano umviriza ikintu je nemera ikintu nkunde burya abatama bameze nk'abana ikintu na Ancelotti ntimaze mubona discours za Ancelotti twese tubona umudefenseur yavunitse ubu yavunitse n'ubu yavunitse ati Real Madrid kayibayeho sivyo ati Real Madrid mu kwambere iraje ku isoko bro ukazubona interview y'imbere ya match aravuga ati mu kwambere ntituzoja ku isoko abajournaliste ibibazo tuba twibaza bo baronka ayo mahirwe yo kuja mu press conference bakabona abamenyeza batandukanye bakayababaza uravyumva ahavuga ngo ntabwo tuzoja ku isoko ry'umudefenseur malgré yizi mvune za ba David Alaba na bande yandi sivyo bivuga ngo rero uyu nuko babaca bivugisha ukuri mu ruhame ati ntituzoja ku isoko uravyumva ariko n'uyu ashobora kuba Joy Mupeti ikintu mbona ko atagize igikundiro mu burongozi bwa Real Madrid iyo byari kwagirizwa Alonso iyo abari we muntu ahamaze imyaka 2-3 twavuga ngo nubundi niwe yashatse kumusohora kuva kare none ararosa kanya ko kumusohora ariko uyu musore yashizwe mu majwi nta transfer nimwe tutamwumvamo kwari mu basohoka yashizwe mu nibyo mbamba ndakumva yashizwe mu majwi nkuko Madrid niko yamimeze sivyo mugabo igihe cyose yashiga mu majwi ngo asohoke Ancelotti yahagarara nk'umumenyereza akavuga ngo muri project zanje no musore nagize iki ndamukeneye kandi igihe cyose umwaka wose twarabona ntuzenya contribution ya Rodrygo yego mugabo no musi si Real Madrid sinde meme Xabi Alonso nawe nyene asa nk'uri gupusa no musore kuva muri project wiwe none inguvu ni zande ko Xabi Alonso yinjiye kwa mabona ariko hari ahantu murabona discours ya Xabi avuga ko atari muri plan z'ibyo azokina abikora kinyamwuga sawa nta kibazo none yavuze ngo uri karamusohora ari Xabi gusumba president iyo wumvise umumenyereza yifasha akavuga ngo ndafise bamwe mu bakinyi ndiko ndategeka gukoresha inguvu nyinshi kugira ngo bisange muri sterizi wanje tukaja dusanga mu bakinyi atari karakoresha kandi bigaragara ko bafise byinshi bufasha Real Madrid Rodrygo niwe nimero ya mbere uba wumva iyo message irabande hanyuma no twibaza yuko azomusubirira ntabwo araza nta nabwo araba president akemera kwa henge kandi akemera kwa shirana yitwa Arda yemera kwa henge ko mwana yitwa Arda genda uhakine hako Rodrygo ngira mu bintu ibigori birera mu kucenda bamwirukanye ujya ntaja oya ntaja inde arazimara Xabi Alonso ntaja azimara Active Football bo batoye ko Ousmane Dembele ariwe aza ku rutonde rwa mbere mushobora gutakana Ballon d'Or mu gihe kandi wa kabiri bamugize witwa Achraf Hakimi Lamine yamanaje mu kibanza cya gatatu Rafinha aza mu kibanza cya kane Vitinha aza kuza mu kibanza cya gatanu ku kinyamakuru Active Football Clovis araya atuzanira uburyo urutonde rumeze ariko kandi turabwira abantu yuko bujya urutonde officiel rw'abanomine bazohiganirwa Ballon d'Or bari bagera kuri 30 rurajabona mu minsi igera ku 10 gusa bavuze ngo gutangura gwara kuri no munsi hari iminsi 10 niho urutonde rw'abakinnyi bigana kuri 30 b'abanomine kuri Ballon d'Or ruzoba rugiyabona hose ugenzi yagangaye 28 sigaye iminsi 3 kugira ngo dushobore kuba turangiza ukwezi ari kuno kwezi kuzohera na 30 bivuze ngo ni muri buri gerekerezo gindi igerekerezo gindi ukwezi k'umunani niho turi bumenye 30 bari nomine kuri Ballon d'Or wabonye classement pour Ballon d'Or abonné ikinyamakuru Active Foot yamakuru Active Foot abasanzwe bagikurikirana batuye ko Ousmane Dembele n'ubundi ari wakuriye Ballon d'Or ko niko babatondetse umwanya wa kabiri Achraf Hakimi wa gatatu Nesrawe Ebana wa kane Rafinha wa gatanu Vitinha Hakimani irakwiye gukora mu bantu bakabanya mupira Rafinha na Ousmane Dembele bakagwanira Ballon d'Or ibi bintu n'ubundi ukuntu bitonze ku bwanje ndavuze ku bwanje jewe ndiko ndabona none umunsi aracarimwe agahazi none nkuko hazara ariko arabivuga uno munsi guca mukuri tukagenda statistikuma Ousmane Dembele na Rafinha baretse bakagwanira Ballon d'Or uramini ya mari kuraza kwentegramwo Achraf Hakimi uri kuraza kwentegramwo bite vyabo
kuko Ashraf Hakimi no munsi nubwo bagomba bakamwintegramo n'ivyo yagize saison nziza ariko iyi ndayigereranya na saison Daniel Carvajal yagize Real Madrid iri gutwara Champions League imbere ya Borussia Dortmund 2024 kandi warabonye yuko Carvajal yari nziza cyane kuko yahaciye azamo ero baranayitwara. Carvajal yari nziza cyane gusumbiya Hakimi kuko ibikombe byose Carvajal yagwaniye ijya saison barabitahukanye, batahukanye La Liga, batahukana igikombe cy'umwami, batahukana Champions League, batahukana Euro ariko muri equipe nationale ya Espagne. Kubwanje mba mbona hano hantu haracaganjemo ikintu cyitwa kudandaza gusumba ibindi bintu byari byose ariko runo rutonde kubwanje ni Ousmane Dembele ni Rafinha abasigaye menye ingene mu batondeka nimba haza Lamine Yamal none nkuno munsi bavuze abakinyi babaye beza tout au long de la saison nivyo yarabaye mwiza mugabo mwiza rero hatagiramo statistique individuelle hatagiramo n'ibihembo vya equipe Vitinha agomba kuhaza Ashraf Hakimi agomba kuhaza Bradley Barcola burya nubwo yabaye carte cyane ugiye kuraba ibiharuro vy'umugabo bitwa Bradley Barcola mu mwaka weza statistiques ziteye ubwoba rero hano niyo mpamvu ngerageza kwiyumvisha mugabo nkisanga buri munsi ni business gusumba ikindi kintu cyaco cyose niba urugamba rugomba kugwanira abantu bagera kuri batanu babiri bambere agomba kwitwa Rafinha agomba kwitwa Ousmane Dembele uri butereke mu kibanza ca mbere niho hantu muca mwicara mugatora mugavuga ngo mbega Rafinha tugendeye kuvyo yatoye yakoze mu mwaka w'inkino rangiye iyo twara Ballon d'Or hari kujyamira umuntu ko bakubayemo mbega Ousmane Dembele iyo twara Ballon d'Or hari kujyamira Rafinha ko bakubayemo mugabo concurrence kaba hagati y'abana bagabo babiri gusumba undi muntu ari we wese kubwanje bon naje do ma part ndabona ko concurrence kuye kuba hagati ya Ousmane Dembele n'umugabo wa izina rya Rafinha dufashe expo individuel nivyo batwaye umwe swat tugafatana ku maposte bakina n'ibindi Lamine Yamal yarabaye umukinyi mwiza Vitinha yarabaye umukinyi mwiza Ashraf Hakimi yarabaye umukinyi mwiza Nuno Mendes yarabaye umukinyi mwiza Mohamed Salah yarabaye umukinyi mwiza no gusanga statistiquement mwiza agatwara Premier League ibindi bikombe bitako bikomeye byaranse ariko uno munsi nshobora kumwe carte umutereke kure hari abakinyi batwaye ibikombe amashampiyona mu bihugu byabo nabo no muzi utokwe karta harwande ya Premier League na La Liga abakinyi batwaye Italy Serie A kuko no munsi numbwira ko muri 30 nomine le meilleur joueur wa Serie A nk'uno mugabo twiza ya Scott McTominay atazoza muri 30 Joa kumbwira ko uno munsi Golden Boy probably bamwe bitohinduka twiza ya Desire du atoza muri nomine 30 ko Lamine Yamal mwaka weze yatwaye Golden Boy aza mu kibanza 18 aza muri 10 bambere bivuze ngo deja probably mu kibanza muri 30 w'abanomine cha Desire du kigomba kubamo Joa kumbwira ko uno munsi Bayern Munchen batwaye igikombe dufise umukinyi twa Harry Kane kandi uravye no muzi bagarukiye muri hariya muri Ligue des Champions Bayern bakuyemo nande muri nde muri Ligue des Champions Bayern yaje kubikurwamo na nande harya abari muri munzira imwe nande baciye muri barrage bakura Celtic Glasgow baca baza muri kimwe 18 gishiri cyanyuma muri Ligue des Champions Bayern yakuwemo na ndega yema na Aston Villa oya Aston Villa so yikuye reka tubirondere neza byumvikana ko Bayern nabo bagize parcours nziza nubwo batageze kure cyane ariko nta kintu na kimwe Liverpool yashitse ko navuga no mwaka Bayern itashitse ko wo twaye igikombe twaye championnat n'undi atwaye champion ofise Mo Salah mwiza dufise Harry Kane mwiza bivuze ngo na Harry Kane probablement ashobora kuzamo dufate le meilleur joueur wa Bundesliga mwana yitwa Michael Olise yakoze buri kimwe cyose muzinzwe kwirengagiza mu mashampiyona agiye atandukanye rega Europa League abakinyi bakoze vyiza none mu Tottenham yari nzitwara igikombe eske Tottenham twavuga kizobura umukinyi wa 30 nomine kandi batwaye kino gikombe probablement le meilleur joueur wa Europa League nka Bruno Fernandes do ma part abwirizwa kwa mar 30 wa nomine ko yabaye umukinyi mwiza ubwo rero birumvikana hari ibintu bibiri hariyo kuba mu rutonde ariko kandi hariho no kwitwa ngo jewe ndamerita hari abantu uzokwicara tugire debat tuvuge ngo ko 30 mu minsi 10 bagiye ko basohoka ubwo naka yabuzemo ariko kandi nyuma yaho tugomba kuraba ninde réellement amerita gutwara Ballon d'Or naka nayitwara zo yitwaye kubera iki naka nayitwara zo yitwaye kubera iki ko probablement ko Jermaine Palma agomba kuzamo nawe uno muzi igikombe cy'icyamuhinduriye profile kandi ugiye kuraba statistiquement nivyo muri Premier League na Chelsea bari bameze nabi ariko kuvana yuko bari bamaze ko baronka deja qualification ya Ligue des Champions mwakuza bakongera bagatwara Conference League bakagaruka bagatwara Mondial de Club niki kiri butume ko Jermaine Palma no musatitwa mu bakinyi beza isi tunze rero ni ibintu bibiri on doit voir ninde ari mu favori kuri Ballon d'Or ariko kandi bane bakwe mu Inter de Milan ibakwe mu Inter de Milan nyuma gutsindwa 2 kimwe muhira baza kubagira 2 kubindi Giuseppe Meazza birumvikana ko ibintu bijanye na Ballon d'Or bizotuvugisha ariko urumva ko bamwe bose aho bari baguma bikanga muri Espagne kumenga Lamine Yamal twompushinga none ibindi binyamakuru byandika igifaransa batangwe nabo kwikanga bavuga ngo natwe Dembele kumenga turahoze Dembele azohava arenganya ariko kandi ashobora kuba ari bande banyamupira bitekana yavuga ngo kumenga Rafinha we
azohava bura bamuvugira ariko kenya mupira Rafinha il doit être parmi les grands favoris bo gutwara no Ballon d'Or uno mwaka na cyane cyane jewe mbanamugiranya mbona we we na Ousmane Dembele ndabona ko atandukanye na kadetail gato statistiquement ukara n'ibikombe batwaye sauf Ligue des Champions umugabo yitwa Rafinha ni mwiza gusumba Ousmane Dembele collectivement havuye statistiquement ucusanga umugabo witwa Ousmane Dembele hari igikombe yaciye atwara gikomeye cyitwa Ligue des Champions kandi akina Mondial de Club agira statistique nziza mu nkino nk'iyakinye jewe do mapara atakaza kuri finale n'ivyo ariko uramaze ugiye gufata n'ibiharuro individual barabifise ikintu cyo mbona gitandukanye Rafinha na Ousmane Dembele ni Ligue des Champions umwe yarayitwaye undi ntiyayitwara ariko kandi statistiquement umafise ibiharuro byinshi gusumba iby'uwundi mena bakinyi jewe mbona ari babiri bateza kugwanira ino Ballon d'Or ata kintu cha business kigiyemo kuko business turazi ko niri kirashigwa imbere gusumba ibindi aho rero ni kubwa Actu Foot batoye Ousmane Dembele ku mwanya wa mbere Achraf Hakimi ku mwanya wa kabiri ndetse witwa Lamine Yamal ku wa gatatu wa kane Rafinha Luis Diaz Beroli ndetse n'umwanya wa gatanu ku witwa Vitinha umukinnyi n'ubundi wa kipe yitwa Paris Saint-Germain